Yes bakunzi ba PITV mumeze gute ndi Moses Angelo nkuko twama tubakora misi yose tubazanira ibiganiro vyiza ugwaruka rufise impano zitandukanye hano mu gihugu nkuko rero mumaze imisi mubibona tumaze imisi tubazanira ibiganiro vy'abakinyi ba filme murazi yuko igisata ca filme ndundi mu Burundi kiko kiratera imbere ku murindi udasanzwe ariko kandi muri benshi tuganira hariho ivyo bavuga intambamyi bahura nazo mu gihe no munsi hariho ibiriko biratuma filme ndundi rimwe na rimwe abantu batayitabira ariko bimeze gute rero no munsi rero ndi kumwe ndi ngaha mu Carama kuri Lycée Betel aho nasanze hariho abakinyi ba filme ugwaruka bariko barakina ariko ntituzi neza na neza iyo filme bariko barategura imeze gute nabari nico gituma rero twabazanye ngaha kugira ngo mubabone tubaramutse tubahanikaza umeze gute. Yo, what's up is Mr. Kieb ariwe Kiebebo classic garçon romantique des paroles. Hama nkaba ndi kumwe n'ikidemu sijui hata kama ni kinamuke kirashobora kwibwira ntazina yani sikijui kiufupi. Amazina yiwanje banyita Amanda nkaba ndi umukinyi wa film. Ndumva ko bambere avuze amazina menshi cyane nayo bamuhaye abavyeyi wayakuye. Mu bisanzwe sinajua si wanaume wa fighters twe tuba dufise amazina menshi dukoresha mu nzira zigiye zitandukanye. Ndi muri eglise mfise izina niyita ndi mwishure ndiko ndaresha urukobwa rwirabura mfise izina nshobora kwiyita bro ni hatari urumva amazina yacu afise hagenda akora. Mwe kamereo rero mu yandi majambo. Ego yani mimi niko kamereo. Yes. Mwe n'umukobwa w'inzobe foke nipige kama ni Kiebe. Mwe n'uwirabura Kiebo yebo. Mwe n'umu diaspora Kiebe. Bro ni bitu amazina njari romance kudiri. Kabisa. Of course. Yes, ndabasanze nga kuri Lycée Betel. Mbona wambaye na uniforme. Uri umunyeshuri urinde. So mu buzima busanzwe jewe vraiment ibintu vyo kuvuga ko ndi umunyeshure. Meze nk'umuntu namana abihakanye ariko mu buzima bwanje ndi umunyeshuri. Cyo kintu wagitahuye kwanza? Ntacyo natahuwe. Ndi umunyeshuri. Ubu wagitahuwe? Yiga ku ishuri cyane. Jewe ndi umunyeshuri yiga ku ishuri nyene kawaida. Kawaida. Aha. Tuje ngaha twasanze muri ko murakina film. Ko batari ko barabitahura mwari ko murakina film ijanye n'iki bimeze gute? Okay, so ino movie muncamake kwizina ndashaka kuvuga kwizina ni Light School. So ni filme imeze fresh kuko deja ma episode 3 yose amaze gusohoka. So dufise feedback nziza ni filme kirakurikirana n'abantu batari bakiya cyane. Sama ni filme nyene irimo utu insolite twinshi cyane kuko deja yagiye ibonekamwo abantu bagiye batandukanye nyene bafise izina basi bafise bamaze kwigeza muri ibi bintu. Muncamake ndashaka kubwira yuko naho dusanzwe uko turi muri filme ko turatinga ni kawaida yani udemo atasinzi nico yaje gukora nga ukume ngo nje ngumanisho jibia nawe man nyache kwa muyuwayi Manda we nawe usanzwe uri umunyeshuri Ya ndi umunyeshuri ndiga. Umunyeshuri ndiga. Nko muri university canke Oya sidashika hiyo. Ya. Nawe twakubonye uri kurakina filme ngaha uri muri iyo groupe nyene ikina Ya ndimo naje nkuko wabibonye. None musanzwe nk'ikibazo cihuta iyo muri nk'abanyeshuri mukumva muri ko murakina ubwo nta bibazo bibatera ku ishuri. Ibibazo shasi ndavyibaza kubera ibintu tuko turakina muri filme no mu buzima busanzwe birahari mu mashure bihora bishika abanyeshuri bakagarariza umva tuko dukina ibintu mu buzima busanzwe bw'amashure. Ibaho. Mr. Ki kuri wewe nawe kuba wiga ukongera ugakina ndazi yuko kumbure birabaha amafaranga sivyo? Ubwo abavyeyi banyu barabizi ntibasha kubabwira ati ibi bintu muri ko murakora ni mubanze mu bihagarike. Twe mu bisanzwe rega jo ndavye ko grand frère sans kandi ko mutima kubo. We nta n'ubwanwa ntabwo ubona. Ibintu vyose ndabijamo mu vyo wanje abizi. Unanipata. Ibi ndabirimwo mera arabizi famille irabizi nkaba ndi umunyeshure nkifatanya nibi vyose ni boyani yote ni bombo karate vyose ndanasa kandi bikagenda fresh tu hagize ikiboneka ni bien alhamdulillah bismillah nyene tuyayifa. None hore yanyu muri ja filme ni yihe? Je ndi kuri rore y'ubusutwa kweri kandi ahantu ndiko ndaja nzoja habi ni mama yangu kuko amasoni bariko barambwira yuko bazoma bana ni soba
ahubwo abademu banje gusa barihangana hakiri kare kweri kuko role je ndiko ni ubusutwa we twakinyana uranyanka agakobwa karanyase muri filme nani wala nikamejifaga ka pro sana kiwenye brandi sijui na kama kumweka mitoma ya kutosha imitoma mubwire ngo nga nimemupe namuteye imitoma ya danger man nde tu director yamubwiye ati ivyavuga vyose uvyanye manda nivyo oya arabeshe arakubeshe imitoma ya Kiyeboyebo ni yakera Kiyeboyebo ni yakera kandi ugiye kuraba muri rya filme Light School orafise urumva ni wa muntu nyene yoza gukoresha umwanki agaca asigara kuvuga umva umeze nabi usa nabi ingene usa ntamataye none ikigwa mwashatse gutanga niki kuba yaje akakuresha ukanka ukagira gute ingene bimeze urumva urashobora kuba umuhungu asanga ufise byose nta na kimwe ubuze ugasanga umukobwa ntiyakwiyumvisemo ntanagushaka niko biba bimeze canke nuko atanota inzege abafise Kiyeboyebo arakenye umukobwa nkoze habi kweri wala je ndavye n'amahera mfise bro urabona je sivyo kwiyemera canke ibiki ku mahera mfise no filme tuko turakina utudemu twose turi muri rya filme twose ndavyumvisemo neza nikatujiku yani bote nabukusanya kuva lundi jusqu'à dimanche ndiko ndadusohora ushatse kuvuga yuko tutari mu buzima bwa film tutari mu buzima bwa turi mu buzima busanzwe kuko hari ukudira inshavura nkashavura fo we nturi mu journaliste aho zona ndaguteye 200,000 yani ya mahaba tu ikibazo wambajije unanipata ndio je mfise ingene nshavura just imagine umudemu nk'uyu ubaho ukavuga ati ngo nta noti miye je narirondeye rasta unanipata niyo mpamvu mvuze ati je no mukobwa n'ingene yanyase ku bwa director niyo yamubwiye ati ivyavuga vyose umwankire juwaze ba director baro ngo director kumbe nuko mwari muri filme ariko mu buzima busanzwe ntaca baye busanzwe murabe arabesheye yes rero tugarutse muri filme mwahise ngo Light School ni icongereza twe ntaco twumva je ntaco numva bisigura iki Light School rega urana nk'uvuze ati ngo Light School ntaco wumva uri mu journaliste hamwe n'igihugu cyo vyumva ukihabwa bagufunga uko aba journaliste no bantu bambere tuzi ko babazi ndimi umvise light uba wumvise ikintu umvise school uba wumvise ikintu muri ico girumva uguma wumva ibintu none ahantu hamaze kumva yuko gifise icyo bivuga none kitubwire rero kuko urumva hari igihe ushaka kumva izina ry'ikintu ukaryumva ariko rifise iyindi nsiguro gitanze ntushobore kuba wo gitahura ahubwo ndakudefinise okay so uravyumva bavuze Light School twumva umuco urumva light harimo umuco school naho tukumva ishuri nanipata tuvuze rero umuco w'ibintu vyerekeranye n'ishure urabona mu buzima busanzwe ngaha mu Burundi amashure ni menshi uravyumva buri shure ryose bafise abapeti bafise amainsolite agiye atandukanye twe namba tuko dukina no filme juste twashase kwerekana amainsolite yamayashise school abapeti babagumusi abapeti babasutwa nka jenga anye bamayerore y'ubusutwa ndiko nsaba yuko bomana karore kabapeti kuko mu Burundi vraiment twache blague bro hari amalevo tugerereye ko usanga abanyeshuri bakwadagra ngo bakwada ariko ki nk'uvuze ati ubusutwa hariho kumbure nk'abadukurikira ije jambo bataryumva babafise kundi kuntu baryumva nukuvuga ubushirasoni ubusutwa n'ubushirasoni ubushurashuzi bavuga ubushurashazi gushurashura ubushurashuzi uravyumva so ubusutwa juste mani babanyeshuri usanga baza school kubw'abademu unakutana peti kwa nasoma lakini ntavyigwa ariko araca bivanye n'ukuntu mudema mubona madami ko anafundisha kureka definition akayigisha ibiki we tukica cako n'ubwenge bwawe uguma wimvira umudemu kumbure manda abisigure neza ku mashuri wavuze ko uri umunyeshuri ivyo nyene vy'ubushirasoni ubushurashuzi birabaho nyene ego birabaho kubera jaho niga mpora ndabibona bihora bishika ugasanga nk'umunyeshure akundanye n'uwundi ugasanga wa mwanya wo kwiga baba bariko barayaga bibere mu nkundo bibere mu bindi bintu bihora bishika umva iyi filime Light School two dukina ibintu bihora bishika mu buzima busanzwe none no bushirashuzi ubushirasoni ku banyeshuri gusa canke hari igihe binarenga imipaka bigashika nko ku bandi
haje naguha erore y'ivyo je ndiko ndakina unanipata ntuyigumeko biboneke ko filme yacu turi mu bintu by'ubushirasoni only uravyumva twebwe filme yacu irimo ibintu vyinshi uravyumva ama challenge menshi yarya ama challenge y'abanyeshuri batonda ku ishure batevye abanyeshuri badakora ama devoir abigisha bafise ki uraza mpamvu ndakubajije uko nuko hari igihe usanga abanyeshuri bishika twama twavyumvise abarezi babo bakabashurashuza abarezi bagashurashuza abanyeshuri babo aho urigowe sindimwo bashaka kwishura manda nivyo birashika ariko muramaze kuvyumva ya tubyumva kandi birabishika ugasanga nk'umwigisha akundanye n'umunyeshure yigisha birabishika kwere no muri yo sinema yanyu rero muravuga kumbure hariho impanuro ziba zirimwo kubumbure kuri ico kibazo zirimo kubera hari sinzi sene iraho orege yigeze gukina atera inda umunyeshuri umva nk'ivyo ubuzima bubaho no hanze kuzindi etablissement ugasanga nk'umwigisha yateye inda umunyeshure bagaca babirukana bose umva iyi light school two tukina ibintu bibaho bisanzwe bibaho no ku ma etablissement menshi none nk'ubu rero niyamara gushika ku mugaragaro ikintu mwitezemo nk'ivyamwe niki izofasha abantu muri rusange ivyamwa okay so deja urumva turinze dukina ikintu nk'iki inye tuba dufise target ikintu runaka tuba dushase gushika kuravyo kuko nta film umuntu ashobora kurekura atacamwa na kimwe umuntu ashobora kwamura siko deja ino filme yacu ibintu tuko turakina harimo ama insolite irevre ariko izo insolite ziragaruka kuri baba abanyeshuri bakora no filme bakavuga ati nambo umunyeshuri yakosheje muri no nzira ategezwa guhanuka ategezwa kwishura ko biciye muri ino nzira ukaca usanga umunyeshuri akaraba filme biko bimwigisha ikintu runaka no mwishura ukuntu yoca yitwara uravyumva iyo target izo target zose zirimwo muri filme niyo mpamvu to dukina ibintu nk'ibi inye kugira ngo turabe yuko ino generation yacu yokurikirana no filme ngo gira ico yamuye kukirimwo ibintu vyinshi rimwe impanuro irimwo ama insolite urumva bakayahana pana biga tubona insolite umunyeshuri agize iki ngo tuvyihoze no iyo insolite ifoke bayihane bakamwereka ati bitware muri ino nzira so mu ncamake vraiment abantu bafise vyinshi bo kwamura muri no filme kuko ifise ivyo yigishije vyinshi none promotion yayo muri ko murayikora gute kugira ngo izoshikira nk'abantu benshi so promotion yayo mu nzira nke ndashaka kuvuga ati promotion yayo ni mwebwe ni twese hamwe tuko turakora kuyishira nyene promotion nitwo buri ngene tubigenza kuko deje urumva isi y'ubahigeze twese urumva Imana ifise ingene yagira duhezagira sico kimwe n'abatama bakira mu 1900 abapeti b'ubusanga peta afise 16 kenza ifite phone promotion herera ku telefone kagenda idugire hose turondera bamwebwe ba grand frère ba journaliste ba wapi dupambana hose kugira ngo turabe yuko yoshikira abantu bose b'abarundi bari ngaha manda nkawo rero iyo uri kurakina benshi baravuga ati abakinyi ba filme bafise imico mibi bakabita n'amazina usanga ataryoheye amatwi ivyo biramaze kugushikira imba viragushikiye ni gute upambana navyo kugira ngo ugwane navyo mu nzira nk'iyi je nibaza yuko ukungena umuntu abakuzi aba yizeye uko umeze abakuzi inyifato yawe bivanye nuko witwara nuko umeze rero ubu buzima dukina muri filme hanze kenshi benshi usanga atari ko bameze kuko je ndashobora kugenda kwa acting bakambwira ati kinibi ivuga ibi bakama script mvuga ikintu cyose ugasanga kiranditswe ku bintu mvuga urumva ubuzima busanzwe uko tuba tumeze muri filme mu buzima busanzwe uko tuba tumeze nk'ubu ndavuga ati hari nk'abakubona ukina ati manda reka bajya ujya niki akavuga amazina nyene akakwita andi mazina kumbure atari bwo buzima bw'iwawe haribazo wumva ati bajya ngo bagurisha imibiri yabo bajya banywa imogi babonye umuntu aririmba tujya anywa urumogi ivyo bintu uramaze kuvyumva ku bantu kumbure bagukurikirana shaje sindavyumva kubera abantu benshi je bankurikirana basanzwe bazi barazi ingene meze muri quartier urumva skoro umva ahantu hose baranzi eglise hose umva je nibaza yuko bivana nuko umuntu abasanzwe akuzi umeze Mr. Key kumbure turangiza ikiganiro mwese muracara abanyeshuri kandi muri ko murakina kuba mwumvise yuko mwokina iyo projet ico cyiyumviro cyabaje mu gute okay so mu ncamake
jewe ndi nk'umufigira navyumva Mhm. ndi nk'umutumire kandi narabiryoherewe kuko ino filme iri muri channel page ya Jibu official. Mhm. So ni mugenzanje dusanzwe dukorana ibitari bike, tarambwiye umugambi ndawakira bon, ndamubwira ati this is good idea, Wow. there is no wahala, nzoza gusupportinga kuko deja ni igikorwa kiboneka yuko kirimwo ico abantu bokwamura. Rero urumva ikintu nk'iki inye kuciyumvira ni vyiza cyane, umuntu ashobora kwiyumvira akantu gatome ahuye n'abandi tukagakuza kagakura kandi kakagira ico kamariye abantu. Niyo mpamvu navuga ati kwiyumvira igikorwa nk'iki inye cazanye Jibu ariko agishikanira na batwebwe turagitahura catuvuraga tatubona yuko tutocicarira hasi dukwiye kugira kukizamuranye n'ivyuko onye. Amanda nawe nuko nyene vyagenze canke nawe biratandukanye? Donc je Jibu dusanzwe tuzinanye, umva yarambwiye ndumva umugambi kora siyo filme ya mbere nkinye. Siyo filme ya mbere nkinye kuri channel yumva turatugenda tukamufasha, yarambwiye umugambi, yarambwiye ati umva era nshaka support. Ya ndavuga ati we no gusupportinga vraiment dusanzwe tuzinanye, siyo rya mbere dukoranye no gufasha. Ya naciye ndamufasha. Yes, nkuko rero mugiye kurangiza amashuri rero ikintu muzokora ni giki? Murumva yuko iyi passion yo kubandanya mukina muzoyigumana cyane? Kubandanya dukina biravana, turonse akazi turakora nta nakimwe. Wewe ni wewe. Mistaki wewe. Woni je ariko sinakuvuze. Wabivugiye mu bwinshi ngurumva. Jewe ninaheza amashure bras. Hakuna ingine njia. Dubai. Neko hugaye gashakire reko bacugaye. Dubai baturikije. Yes, rekumbe turangiza ikiganiro, ni giki mubwira abariko baradukurikira? Akajambo uwumva wobwira abariko baragukurikira wewe Manda nawe Mr. K? Ndabakunda kandi turabashimira ko badusupportinga, kuba bemera gukurikirana ibikorwa by'iwacu dukora muri Jibu Film. Turashaka n'abandi benshi, mube benshi murabe ibikorwa byacu dukora, mudukunde, turabakunda natwe. Sante. So bonjour la famille, kama Mr. K so juste kubabwira ati igikorwa tuko turakora ni igikorwa cy'ikibombo clat cy'ubumesha ni banga y'ubumesha kabisa iraho. Rero sasa reka tubatumire mwese abatarayiraba abatariko barayikurikirana, ni muze mukurikirane filme yitwa Light School iri muri Jibu official. Mwese murahawe ikaze, mwirabira ivyiza, mwamure vyinshi tu, vraiment mutakuwa mnafaa vizuri sana mukitusupport. Reka rero ndabashimire cyane kandi kuba mwashoboye kwitaba akamo kacu. N'ikindi gihe twabatuma ko nibaza yuko muzokwitaba akamo kacu. Harakimye. Yes, nuko rero bakunzi ba PITV muri kumwe na Moses Angelo, mwamaze kumva ikiganiro, mubahe support ubufasha, mukurikirane ino filme kugira ngo ishobore gutanga message hirya no hino kwisi bayibone. Mwari kumwe na Moses Angelo, bye bye.